umukuru kizira kumutuka nikizira kumuhanura. Namushimira ahubwo ko ubutumwa mbona ko butanguye kuzana mu gihugu n'ibyo twifuza. Dushima ndabona nuko iyo ubwo butumwa barashikiriye abantu benshi, nabo bugene mu bategetsi n'umukuru w'igihugu bwaramushikiriye. Twebwe rero aho iyo iba ari intambwe ya mbere nziza iyo dushikirije ubutumwa, cyane cyane bitubabaza iyo ubutumwa ubushikirije ukabona umengo ntaco babivuze ko kerekeza ico babivuze ko cyangwa reaction. Twe aho tatuba tuti ubutumwa bwashikiriye abantu nta gusona, nta muntu twigeze twumva agira demanti abeshuza kuyo twavuze. Jewe nukuri ndatumye abahoze barongoye Burundi, President Ndayizeye na President Sylvestre Ntibantunganya, barakunda umukuru w'igihugu mu myaka, baramutanze muri arya mabanga, barayazi ica maze ninge mwashobora gufata igihe maja mwiri mwashobora kuvuga igihe ari mabanga. Tusavye vraiment bamuduhanurire niyo tubona bomu bamushikira. Urabira besoin 6 millions de dollars equivalent à 18 milliards, imiliyari 18 z'amarundi. Ushakura none trimestre matwe mu rutibingana gute? Dore muri Berbiriyo je cyo kwiraba nyanzo wisase 7 milliards. None ugiye muri statistique z'abashinwa nabo bakubwira ati twe mborose mu Burundi nabo bemborose cyo sakora ko bisa kejo rusanga ariyo ngwara twagwaye keje ngaha mu Burundi. Ugasanga ivyo twashoreye hanze twebwe twavuze ko ari bike, bagenda hariya iyo babi abavye mborose bwatuti twe mborose vyinshi bati mu ntango za 2026 nta muntu azogitonda ku station kujya amasaha yose. Ati iyi mirongo imare imeni mirongo ku mugoroba y'amabisi buri yagira abantu gute, ati je bizavyahagaze, ati buzonyo igitoro kuri kwamwe amactivité économique atembe iyo bari nkuru nziza ariyo. Nguke turabe igihugu kiriko kiratujana niki kugira dufata ingingo turangire twosubiza ibintu mu buryo neza kuko ingorane ziragaragara ko zitwugarije. Iyo message kugira kabure gucukira bacugwevu. Igitwaro cyo dushima ndabona nuko iyo ubwo butumwa barashikiriye abantu benshi, nabo bugene mu bategetsi n'umukuru w'igihugu bwaramushikiriye. Twebwe rero aho iyo iba ari intambwe ya mbere nziza iyo dushikirije ubutumwa, cyane cyane bitubabaza iyo ubutumwa ubushikirije ukabona umengo ntaco babivuze ko kerekeza ico babivuze ko cyangwa reaction. Twe aho tatuba tuti ubutumwa bwashikiriye abantu nta gusona. Ikigira kabiri nuko nta muntu twigeze twumva agira demanti abeshuza kuyo twavuze, avuga ati kuri iki wabeshe, kuri iki wabeshe. Rero nini nsinzi ya kabiri kuko burya je n'abantu barambarira ngo bari kubavuga ibibandiki bibagira gutabaga nti ibyonye je esprit wanje ibyo nta gacyo niko nabi, ahubwo ni ndabira umuntu ariko aravuga ati kuri kijya bavuze demanti ni duheze tuzana yandi mashifre twerekane kuko je muri izi ntambara ibigwanisho vyanje c'est la science n'ubuhinga n'amategeko na loi. Cyane noneho mwarumvise ko nahijya ejo ryari umukuru yavuze yuko utarebye kuzana amadovize ngana gutya, bavuga niyo ni intambwe deja kuko nibyo twari twanavuze twiyajyane nakajya muneza kuko bwabushye kandi harataye gufatwa ingingo zerekana ko ari kwaje muri ya transparence. Kenda cyane namushimira ahubwo ko ubutumwa mbona ko butanguye kuzana mu gihugu n'ibyo twifuza. Ikindi novuga nuko twebwe byo kuvuga ngo bakuvuzi bagututse bagize gute, jewe uko nakuze mu ndero nahawe igihe kuziko jewe baramburije gutukana, bambuza no kwishura ibitutsi. Indero nakuriye ko yo kuziko y'abavyeyi nuba ibyo bintu barabimbukije gutukana cyane kwishura ibitutsi. Ibyo rero mu mutwe wanje nyine twakuze indero baduhaye twe ntibirimo, mugabo ababona ko ari ibyo bakabikora nacu bakoraho kandi mugabo ntibeza ngo bize bikuvune nko kora uri kurakora. Rero byo kuvuga ko turakorera igihugu dufasha nuva ko ari nk'umuhamagaro w'Imana. Twebwe ni nk'umuhamagaro w'Imana.
ikintu uri gikora gumuhamagara w'Imana urumva ko ari cyo hamagariwe cyanoneho je igihugu cy'ubundi nagishimira carampaye n'ubwenge caransomesheje jewe ndagikengurukira cyo gituba ubwenge mfise ndabugitura guterera ibyiyumviro n'ingene igihugu cobogoka n'abantu bigisha turabikora kandi mashirawe tuje twiga turabikora no muri leta kandi bahora baduhamagara ngo tubafashe duterera ibyiyumviro ibyo turanabishe ko baranebuka ati hajya hari ibyiyumviro twokurayo turabona tugakorera ibintu hamwe ibyo nibisanje gituma rero tuzashobora kudeha guterera igihugu dukunda kandi cyatwigishije mugabo rero tubwira abarundi kuko kenshi biratubabaza kubona amategeko umenga abantu tuyazi ukabibona mu barundi bato bato ukabibona mu ndongozi twari kwakuyarenga abantu bayazi nk'ibwiza shingiro ry'u Burundi hariyo amarticle abiri imwe iravuga neza ati toute personne a droit au respect de sa vie privée ibirwe bisa shingiro ngaha ubuzima bw'umuntu ni respect hagatsaba n'indi ngingi yuhiri kavuga ati agateka k'umuntu radinite karakingirwa ubirenze ko ukashakwararaza umuntu ugira gute bihanwa n'igitabo cy'amategeko ni penal code penal irabihana ingingo zibiri zo mwibwirizwa shingiro barundi rero usanga mukunda kuzamurana mwira gutuma isanga amategeko arabihana si jewe nibwirizwa shingiro ryo Burundi kandi batego turitore rero no mu ndongozi ariko ko aya mategeko azwi birabagere yo tubonye muntu uzeye mu ndongozi hejuru kabona kuri amategeko niki ni ibintu byoroshe umukuru w'igihugu arahira kubahiriza ibwirizwa shingiro kandi mu kirundi indahiro ku mugabo n'ikintu kidasanzwe indahiro ku mugabo n'ikintu kidasanzwe nico bituma nka twebwe twobona twokora nawe bari biva muri code penal tukavuga tuti ayo n'uburenganzira bwo kwitwara wabuhari kwitwara imbere y'ubutungane mugabo twetwaze tuti icyo tubona kibereye jewe n'ukuri datumye abahoze barongoye Burundi President Ndayizeye na President Sylvestre Ntibantunganya barakunda umukuru w'igihugu mu myaka baramutanze muri arya mabanga barayazi icamaze ninge mwashaka gufata igihe maja mwe rimwe ashobora kuvuga igihe ari mabanga usavye vraiment bamuduhanurire niyo tubona bomu bamushikira barabaye abakuru b'ibihugu cyo cyubahiro barakizi barakira kuvyo mwemu n'umutima naho nyene mukuru turazi turabona ko asenga mbere naje ndasenga kandi dusenyera mu idini rimwe narabibonye nico gituma nosaba abasenyera abaeveka abasenyeri ba katolika bajya muhora mubona basenyeri n'inkoni bajya batama b'inkoni twubaha bamubonye bazamuduhanura mu by'intego abaye nabo tuzo gukora akazi kabo n'abahanuzi bo mu biro by'umukuru w'igihugu abahanuzi indongoza ari amategeko abahanuzi abahinga igihugu gihemba baje kuduhanurira indongozi amategeko ibintu byo genda gutya iki umukuru kizira kumutuka n'ikizira kumuhanura na cyane cyane igihe hari ibyo uhemberwa umukuru arazo twasha gutera akamba barundi duhindura ingendo ibintu abarundi usanga urakubona iyo ngendo kenshi rakunda kare mu barundi usanga abantu bavuga iby'abandi bari mu by'abandi basanga umwanya bahererako iyo musango ni indicateur du sous-développement ibyo bihugu biteye imbere umuntu aze cyakora n'ibiki iby'abandi n'iki ariko abara mu Burundi no kwiyongendo tukifise kwiri basanga abantu batwara muga kuri abantu ku ma internet basubira bavuga abandi bavuga iby'abandi oya cya kwiterambere n'ibikuraba kandi akazi karagabwe turuzuzanya umurimo ararima umugwiza tunga aragwiza tunga umuprofesseur arigisha umuganga aravura umusoda arakingira igihugu university iratanga ubumenyi umugambwe urondera ingene igihugu twagwa neza societe civile irondera ivikavugira abantu ikagira gutikerekana ivyo kugwa turuzuzanya tayuza rimva yuko ari wasubwa turuzuzanya kugira igihugu cyacu gitere
itera imbere. Nico gituma rero mbere mfatiye no kuri vision ya 2040 2060 2060 hari ico bita pilier fondamental numéro 1 barayizi bita engagement de l'État. Bagenda abantu bose bayishoye barayibirimo bahagarara cyane ku bintu bine muri yo piliati hatabaye leadership ikomeye uburongozi bukomeye hatabaye leadership ikomeye uburongozi iyi vision ikindi basaba ni governance ntwari bereye redevability nukumva ko indongozi ziri redevable ndongozi mwatowe kugira mutunganye ingorane z'igihugu vous êtes en de servir baro bati murabasuku babatoye niko byanditse kumeza bagatuti uja kubi indongozi nabo musuku w'abandi tutwaye ntidutora abami utwara ikomine utwara intara ishasha watoye gutunga z'igihugu si wawe nturi umwami w'ikomine nturi umwami w'ikiri umushikiranganje nturi umwami muri ministeri no ku gihugu no mu kuri wamutoye se umwami bijya byabamwamva bari ku kivi kandi barabazwa umutwaro utemeye kubanda yahundwa wowe uri umutware gute tora inyishu zibazo igihugu rutse sara redevabilité na participation citoyenne barayexista ko abanyagihugu batigira sinda bibazwa ibyigo birabaraba ibwizwa shingiro rirabihabura baho uburenganzira uko abanyagihugu bigira sinda bibazwa yagira gute nawe nyene bariko barakamera mucoze abantu bamwe indongo nshaka kuba ziriko zirakora ibintu ugasanga tibasiye no guhana nibaza rero yuko iyi vision 2040 ihagaze kuri iyo pilo barigaruka engagement de l'État duhinduke ndiko ntananani duhinduke turafise ingeno zituboshe mbe no mwiza tuzogihagarara ko cyane kamba ibintu cyane dutegeza guhindura kugira igihugu turaye kugishora kubugurura duhangane nibazo rero nitubitinye ingeno zimwe natwe tuziki gihugu tukigorore turanakenguruka kuko buhoro urumva ibyo ntibyahora bivugwa ku mahera yaje ngadushikira muri BRB ngazogira iki ibyo niyindi ntambwe kandi twokeza ariko mugabo nubundi impinga itekindende tuba dusaba cyane twerekana ingene byogenda mugabo niyo ntambwe twayishimye twayikubona umukuru waje watuti niye tujya twimukengurukire kabisa ahubwo anabandanye ico rero novuga ubwa mbere imiliyoni 6 z'amadolari imiliyoni 6 z'amadolari dufatiye kuri bijya kuri vunwa muri bere ni nk'imiliyari 18 z'amarundi uravye ibyo dukenera les importations trimestrielles ndavye nko muri BRB importation trimestrielle zirakunda kuba ziri hafi miliyari 800 miliyari 800 urumva 18 miliyari importation zishikiri kuri 800 miliyari nibabandanya ariko mugabo urumva yuko nerabi ibintu by'ikirenga cyane urabira bezwe 6 millions de dollars equivalent à 18 miliyari 18 z'amarundi ushakura none trimestriel matwe muri tibingana gute dore muri berbiriyo cyo cyo kwiraba yamve ho wisase 7 miliyari urumva ucuvuga uti none 18 na nimari damajana 8 urumva ko hakiriki ikiri cyo kira nuko n'abatoriti bo kwihutira kuraba genda bigaruki kuraba kuvira iyo statistique mu bisanzwe bene by'ibintu byashorewe hanze guverinoma yo zirafata iyo habitude yuko baza barasuzuma statistique za importation y'Ubushinwa mu Burundi kuzigira comparaison na statistique zi exportation nimba ubutare bwacu twashoye mu Bushinwa twexporte mu Bushinwa kuri 6 miliyari kuri 6 millions y'amadolari none ugiye muri statistique z'Abashinwa nabo bakubwira ati twemborose mu Burundi nabo bemborose cyo sakora ko bisa kejo rusanga ari yo ngwara twagwaye keje ngaha mu Burundi ugasanga ivyo twashoreye hanze twebwe twavuze ko ari bike
wagenda hariya iyo abavye mporose bwa tuti twe mporose vyinshi umva hayo ibiya byakase canke inverse ukavuga uti turagize mu rotation fuko zarabiraba ugasanga amaye mu rotation ya bomba statistique yiwacu yerekana ko twemorose ibintu byinshi wagenda mu babiturungi kibavye exportato ya twarungitse bikeye cyo kwara amahara yasohotse atagiye kugura ivyo bintu none guhomba yo twari kwinjiza tugahomba nayo dusohora ibyo nico kintu cyamagaza gukorerako cyangwa kuraba rero ati mbega none ubwo butari usiye concentration teneur kuko twashe n'ibintu brite nta nakimwe twabukoze ko bijya butari nta hingwe namwe bwaciye twajanye sevizire ko bari ya mushinwa rya amashami natangura kubukora barabako ni bakubwira ivyo babusanzemo ahumva habari na gazi kandi ico giciro kusogozwa kiba kimeze gute eske abahingi wacu twe babazi concentration na teneur y'ubutari buhimwo cyo cyose nikibazo tutarakura ikindi kumya tuti iyo bavuze ngo leta yashoreye ubutari hanze ivyo bintu biri vague ni entreprise iri kirashora ubwo butari ni kikigo ni bebe ni OBM ni entreprise nshasha yaje ni giki iyo ni indi clarification ni giki bifaka abantu kubura batabirika n'ubushikiranganje bwashoye butari ni leta ikoze ikintu ukibonera muri haro instructeur ya leta iba yagikoze swate niba muri gihugu ati genda she butari hanze cyane OBM office Burundi de mine ni bushoye kugira ngo sopi barashaka kuzana n'igitoro cyayi kagira gute cyane ni entreprise nshasha yatowe gute ifise monopole ni yandije gute ivyo ni ibintu bacabataza bakitondera bakaraba ukeshi uko hategeza kwa na droit de sortie ubwo butare aja mu giga cya leta nk'amara recette fiscale nuko tubona ari make muri budget nyuma 7 miliyari mugatsu kwa recette aje na droit de sortie ariwa bisanzwe tutavuze nayo madovize naca yinjira uko aca yinjira ono doki ashikira muri berbe ni iki ibi byose ni ibyo gutusuka ko naho yo bari mu maru amadovize arinjira mugabo katuti ashikiye muri ikindi tuti ni intuze turavye ma reserve adoho ibyo berbe yobikira kwa na leta haravuzwe kwikaba erwa gushoka mu Bushinwa aravuga ubutare ubwo buriko burashoka muga ikindi sawa na berbe naconye igihe bahinduye itegeko kuko yuko inzahabu ubu abagurisha inzahabu bacukura inzahabu ko bazitwara muri berbe iberbe yakoreka inzahabu zingana gute yazidadaje gute yavyazanye iki kuko numva ningi done ni ibibazo zidandaze muri berbe byo zahabu none berbe yarusi kini nitubwire resultat y'ibyi kirabona ikindi naco cyo tutidone muri byo byose OBM uruhara rwayo rurihe mu kurikirana amasirikwi yabo bashobora bajana he aho kugira ngo butari busohoke ayo makoperative ahiyo entreprise irabagurira iragira iki iyo sirikwi yubatse gute OBM ifise mu ruhara kuri radio aja technique kuko eshi ibintu bikobera sani bidashaka kwihu nibishaka guca mu yindi nzira usanga inzego z'ubuhinga bazi ci ruhande ayo bakiri cyo bivuze ko yo dushori raporo OBM technique y'ubutari bwashutse yo isuri raporo antake agence technique de régulation hamikine berbere n'ibandi yo transparence kuko no nayo madovize aje je narakoze muri service d'importation d'export muri banki commerciale ushaka ko amadovize ibintu bigenda neza ubwa mbere ho amadovize ashitse bitegeza gusohora les produits stratégiques zemwe kuba importer kuri marché y'amadovize y'amabanki na berbe izo produits kandi kwiziri stratégique prioritaire ndiba kwico batubwira imitije ama licence ya Braud ya matière première iki ivyo davyibuka n'ama service amabanki apeya kuja kwivuza hanze kugira ivyo bashira imbere gusumba ibindi iyo reglement nation nta numwe ayirenga
guhera ku perezida gushika hasi bose baharegemana ko ibari nk'amategeko kugira ayo madovize agire bonne gestion. Nimba ari carburant prioritaire ati carburant ni prioritaire ibindi bizo aja kwivuza ni prioritaire gusumba ugiye gutembera cyangwa kugira gute ni prioritaire amagara y'umuntu yose bakabira. Hanyuma ikindi berbe ikigira yategeza guca isubira kuziradandaza amadovize mu mabanki commercial bavuze ko hajyamo visa ze arayigihugu indicateur nuko tuzobona berbe vuga ati amadovize yinjiye muri berbe amabanki y'udandaji akira rero kora akazi kanyu nimwe mporote abakiriya banyu baje kubasaba kwivuza kugira gute bahi kumsa abahora aja kuri ya soko yo ku ruhande bace bizira muri bizire muri berbe icyadreso gitunze kuko nubundi ukuri kurabiraba ibi bavuga musanga ngo idolari ngo rimwe ngo yujya kutaza ku isoko parallel ugiye ukaraba haro urabona nk'igihugu uri nka muri Laurence economique mu by'ubutunzi hari cyo bitare za importation sene ni kuvuga ubibare bikugiriniza ibyo by'amatiere premiere ibyo byo gutuma amahingurira akomera niki mugabo uba ama importation nako ateragabanuka kandi ugiye madone ya bere bugasanga hagabanuka cyane ama importation de biens de production cyangwa rero kumbira iby'amahingo no kugwiza ubwimbu biriko biragabanuka iryo siterambere ariko riraza siterambere ko riraza niba imiti itari kirinjira ngo ivura abantu neza nimba ibitari kirinjira digitose ni energy mfa nikibazo mu bisanzwe rero ayimwe yatafasha ko ivyo bintu vyinjira les biens de production energy abandi bakashira ko ari mabien de consommation n'imiti imyavu abandi aya manuze bakaja kuri mpuzeyi kuyo yindi soko yo bihari canke ari nka mabiro do change ari nk'ibyo kwinjizo bindi bintu bisanzwe. Hanyuma ikindi nuko leta mu kwerekana transparence tuyisabe neza yinjire muri itie no kuvuga initiative de transparence des industries extractives. Ico kigo nico cerekana ko leta ikiraja mu muco bayivuga ati publish what you pay. Irafisa n'amatohozi igira igafasha ibihugu mu makontra ciro kurokura proche ma statistique batahubica itira bikora cyane tubaciye imyaka dusebera kundi goja muri itie ni bwinjire ya transparence zo ibonetse n'abarundi bavyumve itie mukumva leta y'u Burundi twinjiye muri itie barundi bene wacu n'umwe tuti ibyo tare biko bigenda bizana muri transparence bigera bica muri transparence gusumba ni ibintu bya environnement. Wono bushikiranganje bw'ibidukikije urabona gusa muri mushikiranganje muri nyine ubworozi kumbure na biji kigabanuka iyo ukiru cyabara n'ubushikiranganje kigacika direction je nagira ngabishe tugabe nyinda abantu bashaka kuja baraza gutatagura imisozi bagira gute ngo ariko barondera ubutare ata norme environnementale irikira kurikizwa tuzobiriha kandi no mwibwirizwa shingiro yibwirizwa shingiro hari article ikomeye ivuga yuko leta irashobora kucukura ubutare mugabo iguma ikingira ibidukikije nisi article bivuga kuko urashobora kurikura abantu batatu ugasanga haje nkukura haje iki amasamu ugasanga ntakirimwa muzi nizo singene tuzikenye nibi biriko biraduherana kwere ngire tuvyubakabwo ugasanga turiko tubiriha hanyuma rero n'ikinero gikomeye vuga yuko dushobora kwiyuka hazusha kuri bitangaza n'ukuri agakuru keza leta yodushikiriza ni kutubwira ati twihweje inzahabu twaguze muri berbe tukaraba amadovize ari karinjira kwera ubutare bushoka tukaraba ikawa yashobotse atagakuru keza basi kumwa kuri ati mu ntango za 2026 nta muntu azogitonda ku station kujya amasaha yose
ati iyi mirongo imare imeni mirongo ku mugoroba y'amabisi buryagira abantu ati ibyo bizaba byahagaze ati muzonyo igitoro kuri kwamye amakitivite economique atembe iyo bari inkuru nziza rero iyo niyo twifuza abantu bifuza burya iyo niyo twifuza kandi niyo resulta ubunyakateri ari katembera mwibarara umwarimu mwigisha ubuganga ari karaza kuraba ngo ubutare bwagiye he niba bikora neza resulta washaka nirye imirimo ikogwe neza kuko utari kurabona ko igitoro cyo kiradiriza ibintu by'ubutunzi ngaha no marosete leta ishora kuronka mu budandaji mu bikorwa byo budandaji usanga ishora kuyagura kubera nyine abantu batari ko barakora uko byari bishimishije na croissance économique raba affecté kubera ibyo urumva rero nibaza ko ari gakuru keza ibindi byo kuva amareserve yabaye menshi tugira ngo ibyo ndisa tuzovyakira mwaho gakuru ko tunezera igihe twokumva tuti mu kwa mbere twihweje ibyo tumaze kuronka aho abantu bavuga bati ego ni sawa ibyo gitoro vraiment tubivugisha ukuri ngo igitoro umaze nka vendredi samedi dimanche tanywesheje utusubira ukarindira kuwa kane kuwa gatanu iyo mirongo nawe urana kwidahera ibyo ni ibintu